Perezida Pierre Nkurunziza wari umaze imyaka 15 ayobora Burundi yitabye Imana afite imyaka 55 azize indwara y'umutima. Urupfu rwe rwaje rutunguranye. Mu itangazo leta y'u Burundi yashyize ku rubuga rwayo rwa Twitter yaragize iti tubabajwe no gutangaza urupfu rutunguranye rwa nyiricyubahiro Pierre Nkurunziza perezida w'u Burundi witabye Imana azize indwara y'umutima mu bitaro natwe turashimye by'Ikarusi. Twatangaye twese twaguye mu mazi kubera gushika n'ubu ntitusindana byumva ntibiranjamo ndavyemera. Twavyakiriye nabi kubera turafise agahinda kenshi ku mutima kubera twavyara ku buntu abana bacu bakiga ku buntu aha n'amarira menshi ku mutima. Pierre Nkurunziza yageze ku butegetsi mu mwaka wa 2005 akaba yari yarafashe icyemezo cyo kutongera guharanira kwitoza. Nagoma menyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira umwaka wa 2020. Niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera mu mwaka wa 2020. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ishyaka rye rya CNDD-FDD ryatanze General Evariste Ndayishimiye kugira ngo azamusimbure. Igihe cyo kwiyamamaza kigeze, Perezida Nkurunziza yaramuherekeje mu gihugu hose amwereka abaturage. Umukandida wacu rero bwa mbere ashaka kuvuga yuko jewe nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi no munsi ndamushikiye 100%. Urukiko rurengera itegeko nshinga rwemeje ko Evariste Ndayishimiye ari we watsinze amatora afite amajwi 68.72%. Mu birori byo kwishimira intsinzi, Perezida Nkurunziza yavuze ko gushyikiriza ubutegetsi Evariste Ndayishimiye bizaba bibaye ubwa mbere mu Burundi umwami yima undi akiriho. Mwarabyumvise mu mateka y'u Burundi nta mukuru w'igihugu cyangwa umwami yimikwa undahari. Kuva mu mwaka wa 2015 abarwanya ubutegetsi bakomeje kugaba ibitero ku Burundi. Umuryango w'abibumbye wifuje kohereza ingabo zo kubahiriza amahoro muri icyo gihugu, ariko Perezida Nkurunziza ntiyabyakira neza. Amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu yakomeje kugaragaza ko hari abantu bahohoterwa bakicwa bashinjwa gufatanya n'abarwanya ubutegetsi, ariko Perezida Nkurunziza we akavuga ko abarundi bishubije ubwigenge n'amahoro. Perezida Pierre Nkurunziza yitabye Imana afite imyaka 55 asize umugore n'abana 5, akaba yari umurokore ushyira imbere Imana mu bikorwa bye. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika.